Mwaramutse. Ubwa mbere cyo twotangura kumenya nuko ububisha n'ubwicanyi bukorwa muri buri gihugu bwisunga ishusho y'intwaro iri muri ico gihugu muri ico kiringo. Aha rero iyo mvuze ishusho y'intwaro iri mu gihugu muri ico kiringo bashatse kuvuga yuko iyo igihugu runaka hari ubutungane, hari intwari ibereye, hari abayobozi barazushinga nuko buri muntu agira ijambo, agira uburenganzira bwiwe, akingirwa n'ivyiwe, ico gihe n'ububisha iyo bukozwe burahanwa kandi bugahashwa. Ico rero kiratandukanye n'ivyo turiko turabona mu Burundi, kiratandukanye cyane kuko twihweje tukasubiza amaso inyuma gatoyi tukaraba kuva iyi ntwaro muri rusangi itwarwa n'umugambwe wa CNDD-FDD kuva muri 2005 igiye ku butegetsi, tukaraba ishusho ya mbere twatanguye kubona ni ishusho y'igihe hari ikintu c'ubwicanyi buteye ubwoba n'agahinda, ubona yuko hariho ababikoze batagira ikinya kandi bari bakingiwe. Ishusho ya mbere mwibuke yuko ari ubwicanyi bwagiriwe abantu 31 baba FNL babanje gufungirwa mu ikambi y'igisirikare ku Mukoni. Abantu bari bagiye baratoragurwa kuva mu kwezi kwa gatandatu gushika mu kwezi k'umunani ko mu 2006 barafungirwa muri iyo kambi, mu nyuma barasohorwa baja kwicwa. Igituma mvuze rero ko ari ishusho ya mbere yerekana yuko intwaro iyitatwarira bose neza, iyo buri wese adatwariwe neza bizana akarambaraye mu gihugu, nuko n'ico gihe n'ubutungane bwakoze uko butatezwa gukora. Iyo mvuze ubutungane biranangora kuko ubutungane bwateza kuba ari ubutungane nyene, sinumva ijambo nokoresha ariko akarenganyo kavuye ku butungane kakozwe ico gihe, kuko harabaye icitwa ubucamanza bwaciriye imanza abasirikare batatu ba mbere baciriwe urubanza rwo guhera mu nyororo, abandi 7 baciriwe urubanza rwo kuba gufungwa imyaka 10. Uwari kwisonga ry'ubwo bwicanyi bwari buteye agahinda n'ikigongwe kuko abantu bishwe rubozo bagashigwa ku biti vy'imigano bagaterwa mu ruzi. N'ubwicanyi ubona yuko buteye ubwoba, buteye agahinda haba ku miryango no ku buri muntu wese afise umutima w'umuntu. Rero wari kwisonga Vital Bangirinama wewe baramuciye urubanza nk'utahari, baca mucira urubanza wo gupfa. Mbwa iri kuraraba igituma byakozwe urabona yuko bya bintu byaba bitunganijwe kuko ntiyigeze aboneka, no kuvuga yuko yarakingiwe n'ubutegetsi runaka canke n'abategetsi bamwe kugira ngo naho bamucira urubanza barumucira adashobora kurukorerwa yamaze guhunga, kuko n'ikimenyamenya baramurondeye aho kwihutira kumufata, ahubwo bihutiye guca urwo rubanza yuko bamucira urubanza peine de mort par contumace. No kuvuga yuko bari bamaze gupanga ingene bamuhungisha hanyuma azogaruke ari umwere, umengo nta cigeze kiba ku bantu bishwe rubi, bishwe rubozo, bakongera bagatagwa mu ruzi kugira ngo n'ababo baba bari kabiri. Ikindi kintu gihambaye kigaragaza cane ububisha ingene bugenda buhindura isura n'umutima w'ababikora ingene uba umeze, nuko ukuntu inzego zitandukanye bafise inyifato yo kudaha agaciro umuntu. Aha mvuze kudaha agaciro umuntu novuga cane ntanze akarorero ku nzego z'umutekano iyo bagiye kurondera amahoro n'umutekano mu bindi bihugu nka za Somalia, Haiti n'ahandi, ugasanga iyo umusirikare canke umupolisi yaguye ku rugamba ukabona igihugu umengo nta cabaye, ukabona inzego zategerezwa kunamira no kugira itangazo no gushigikira igisirikare cabuze n'imiryango yabuze, ugasanga ahubwo na za nshumbusho bategerezwa kuronka bafitiye uburenganzira ntibazironse ariko zanyurujwe ukundi kuntu. Iyindi sura y'ububisha no bibutsa yerekana nayo ishusho y'intwaro no gukingira ubugizi bwa nabi. Sinzi ko mwibuka itariki imwe y'ukwezi kw'indwi 2015 aho abandi bategetsi n'abandi bubahwa bari bagandagaje mu bwugamo bw'iteka
bigina intahe yo kwikukira ku Burundi, ariko ku Mutakura na Cibitoke hariko hagandagurwa bunyamaswa abanyagihugu, mbere n'abana bakiri bato cyane. Sinzi ko mubibuka abana b'amahasa bobo barashwe bafukamye kandi badugije amaboko hejuru. Ico kintu kirerekana cyane gose yuko kudaha agaciro umuntu bizana akarambaraye mu gihugu, kandi bikanerekana yuko ababikora baba bakingiwe n'inzego n'ubutegetsi. Aha rero ico twomenya gihambaye nuko ubugizi bwa nabi bugenda buhindura isura bivanye n'igihe runaka, n'abo babikorera n'abo babyitirira, kugira ngo bibe akamizwe n'ingoma. Hama nimba n'ubwo butungane bwogerageza canke bukerekana yuko buriko burakora, ntihagire uw'ukuri yabikoze canke yabitunganije aja gufatwa. Ego murakoze mufasoni Nadine Nibigira. Akabazo kanyuma munkundiye, turumvise ko ubu bwicanyi buriko bukorwa na leta iciye ku nzego zayo zitandukanye, kandi bukaba buriko bukorwa n'abategetsi bo hejuru. None ko twumva bitoroshe guhasha ubwo bubisha kubera ko abo bikoze bari mu babukingira ikibaba, abarundi bo kwituna bugatondera bakamenyera kubibamwo uko nyene, canke hari icyizere cy'uko ubwo bwicanyi bukorwa n'inzego za leta bushobora guhagarara? Umuti wabyo ni uko abanyagihugu bazifata iyo bariko barakorerwa ivyo bintu. Mvuze ngo abanyagihugu bazifata, ni cyane cyane ko umunyagihugu wese agira uruhara mu biriko biraba kuri mugenzi wiwe n'ibiriko biramubako. Aha ntanze nk'akarorero, akenshi abantu bakunda gufatwa bagatwarwa nabi cyane na za modoka twita pick up, zikamukura ahantu abanyagihugu babona. Muri ico gihe abanyagihugu mu gihe batazoba barashobora kwihagarara ko bakavuga ati ntimushobora gutwara uwacu, ntituzi iyo mumutwaye, twabihaze, nta kizoshoboka yuko Burundi buzosubira kugira ituze nitekane, kuko nta muntu azoza kuronderera amahoro umunyagihugu atayirondereye, nta muntu azoharanira uburenganzira umunyagihugu atabuharaniye, nta n'uzogirira imbabazi ureka uwundi bakamugirira nabi abona ati jewe ko ntarashikirwa n'amahoro. Murakoze cyane, murakoze cyane, murakoze.